Abanyororo 92 nibo barekuwe mu iborero rikuru rya Mpimba ku muhinga mukuru wa gatatu igenekezo rya 31 kigara mu mwaka wa 2025. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika Rose Nkorera Imana yasiguye abarekuwe abaribo. Twararavye imigwi y'abantu bari barahawe liberté n'umukuru w'igihugu ariko ntibasohoka. Aho twafatiye hamwe n'abandi kandi bamwe baronse liberté provisoire nabonye ntibasohoka, n'abamaze gukora igifungo nabonye bakiringa. Aho twafatiye hamwe bose tumaze kuraba ayo ivyo bitigiri twarasanzemo hariho amadosiye ari menshi kurusha abanyororo dufise. Ivyo nabwo twasanze biva ko usanga hariho umunyororo umwe ashobora kuba yarejejwe ku idosiye imwe agaca ahamagara ku yindi dosiye. Ni ukuvuga yuko umunyororo umwe amaze kugira dosiye imwe canke zibiri, murumva yuko amadosiye aza kuba menshi kurusha abantu bafungiwe ngaha mu Mpimba. Tugomba dutangura uyu munsi rero kizobandanya mu gihugu cose kandi nitwagiye ku migwi yose. Igikorwa n'icibanze aba n'abambere duhereyeko, ni ukuvuga yuko tuzobandanya. Icyo twasanze rero, twasanze hariho amazina asa. Tumaze kubona amazina asa byatuyobera yuko idosiye uwo muntu ugasanga hamwe yarejejwe, waraba ahandi ugasanga aracafise idosiye ikiri ankuru. Ni ukuvuga yuko dosiye ikibandanya. Bivuga yuko ari igikorwa cyo gukora twitonze, kubera yuko dushobora gusohora umuntu muri dosiye kanaka tukaba dusanga afise iyindi dosiye agikurikiranwako itaracika. Nico gituma rero uyu munsi twashimye gukorera ku bitigiri bikeya. Abatuzanye ngaho baje ngasi bo bonyene barekuwe. Ibi byo kurekura abantu byari bimaze iminsi biba hagenda bake, ariko no munsi twashatse yuko hagenda igitigiri gifatika mugende gusangira bonane n'abandi. Abarekuwe bakaba bari bishimiye gusubira mu miryango yabo. Niteka nangere n'umunezero mwinshi cyane gose fise kubona nongeye kuronka akaryo keza gusoma umuryango. Nigiye gitare gito kandi nagiye ngeragerezo kugira nta imyaka 5 je mu bisango mu buzima bwa misozi bw'iwanje nari umufundi ndi umulectricien, niko kazi naremenyere gukora. Nzobana yankora kugira ngo niteze imbere nongeye nteze imbere n'umuryango wanje. Abasigaye nabo no basabira kwihangana no komeza kwiyegereza Imana kuko si kumpera y'ubuzima. Ubuzima burabana ivuye hano, ubuzima burabandanya. N'abasigaye nabo nyene bamwe bariko baratahuke buke. Harabayemwe agahaze kuko ari umushikiriza manzi ibahahora hari ivyo atigenze neza ko yarandenganya. Sentare zaraducira imanza bagatwambika izera ariko ntibabishira mu ngiro. Ariko nkabandi ko ndakengurukira cyane mwe ku mutima abashikiriza manza bashizwe bashasha. Namwe murayibona kuko bavyifashemwo ingene bagire ko batezura abanyororo baramazgiye hano abejejwe abamaze imyororo bivyo bito nkuko banevye ko bazibandanye. No kuri two basaba ko bandanya kutezura n'abandi. Hari n'abandi basigayeyo ivyo bimeze bisa nk'ivyanje. Hari abejejwe bakiriyo, aramaze imyororo bakiriyo bafise ama liberté provisoire bagifunzwe. Tugumaza dusaba umwe nyene cyubahiro mu kugihugu cyacu cy'u Burundi gukomeza ino ntambuko nziza yafashe kugira ngo atezure abanyororo n'umushikiriza manza kizigenza ndetse n'abashikiza manza bose bahari bakukira amaparike gukomeza bitwara neza ko bariko baravyifatamo. Umushikiranganje nitwo mushira kure niwe muri wa mbere twe guhamashi na nyine cyubahiro mu kugihugu cyacu cy'u Burundi. Mu batubwirire ko twabashimiye, batubwiye ko twabashimiye. Turanezerewe cyane kubona dusuye imiryango kandi no kumwaka mushasha. Mu batubwiye kuri banezerewe ati mubukomeze kubandanya mutezura n'abandi bariyo kuri barabasaba kandi barakomeza gusaba n'imbabazi nyinshi cyane gose kumwafasha. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika hari impanuro yatekereye abo bahora bapfunzwe ubu basubiye mu miryango yabo. Tubaye impanuro rero yuko mwogenda kubana neza abari barakoze amakosa. Nibaza ko mwagiye mwihanuye nimuzosubira. Nimuje mugenda mufate mu kanigo ababavugishije.
genda mube intore mu miryango, mugende gukora ibikorwa by'iterambere, muteze imbere imiryango yanyu ndetse muteze imbere n'igihugu. Twizere yuko mu bazogaruka ngaha mwebwe mutazoba murimo, kuko ntimwibaze yuko muzokwama mukora amakosa ngo muguma muza mu mpimba. Tugomba gutangura kurondera ibindi bikorwa bindi by'amaboko muzoza murakora. Uzoshaka kuza mu mpimba, uzoshaka gukora amakosa, tugomba kurondera ibikorwa bindi simbura munyororo tuza turabaha. Nagomba nyirakamo abenegihugu bari mu mihana yabo ko bokwakirana ugweze aba bantu batashe no munsi, kuko aho bamwe bavuga yuko amabohero abanyororo bogabanuka, burya hariho n'abandi biyumvira bariko bariruka bati naka ntapfungurwe. Rero nasaba abenegihugu ko mubakiriza yombi, ntimubinube, kuko ikosa ni kimwe no kwihana n'ikindi, ndetse numvise benshi ari abakiristo. Nizere yuko rero mugiye gutaha mu mihana yanyu mutazongera kugaruka ngaha, kubera biriko baranagoroba. Twagomba tugire ko tuhamagara ba mbere kugira ngo tubahe impapuro zituma musohoka. Ejo nimwahura n'umupolisi cyangwa uwundi muntu, hari uwundi muntu azoshobora kubafata mu kanigo ngo bahe ikintu kibaronderwako. Turaza guhamagara abantu bakeya, abandi nabo prison araza gusigara arabatunganiriza. Nuko rero nagomba nabifuriza umwaka mushasha mwiza, muze mubwiremo amagara meza, muze mugende mwiteze imbere, muze mubane neza n'abandi, muze mugire iterambere. Nuko mwese ndabifurije umwaka mushasha mwiza, tugira amahoro. Mu mabohero yose agize igihugu hakaba harugwa abanyororo bagera ku 12,783, hakaba harugwa abana 92 bavukira mu mabohero. Mu ibohero rikuru rya Mpimba ryonyene ry'Ibujumbura hakaba harugwa abanyororo bagera ku 4,949. Muri abo hakaba harimwo abagera ku 10,500 barenga bakatiwe ariko bagipfunzwe, n'ibihumbi birenga 2 bakiriko baraburana.